make ni kuvuga yuko indirimbo deja yaje kugenda ariko nibaze yuko management watangalia siku maalum ya kuachia sasa hivi watu Kirundi bakoje mu Kirundi nibaze yuko bateguye umunsi wo gusohora hariyo impamvu kuko sinibaze ku mwana aje umuntu atibagira n'umwana nimba yaravuze bijya bintu akabishira no mu ndirimbo amujya muntu nawe yoba yaratagenze cyane azogende ku radio abeshuze ijya nkuru cyane yeskize tout simplement gusaba imbabazi n'ibintu bisanzwe sana natwe turakosha tugasaba imbabazi Imana nimba tukirona kubw'Imana kubw'imbabazi z'Imana nuko uno munsi nkora amakosa ngasaba Imana imbabazi ikanyongereza indi minsi yo kubaho kuko udashobora kuvuga ati OK j'ai déconné c'est normal j'avais pas de l'argent à l'époque sinzi wiki nari bize nkuko baba babivuga ukamutahurisha umwana nuko bose shakwinjira muri iyo inkuru izikiriku nabavuga ngo byarabaye yaravuze izo nkuru zose so nimba hari umuntu yumva yuko iyo nkuru ari y'ububeshi azogende ayibeshuze bati muzobimona ukuntu igiteramo citabiriwe muri abaririmbyi uko ari batanu ni urugero rushimishije ku bwanyu konzi kire ku nkumbure akoze igiteramo bwiwe yoshobora kuronka abantu nk'abo mu gihe mwagiye hamwe muri batanu ingufu z'abantu batanu mukaronka aba mubona ari abantu bari bakwiye kuza kuri bane baririmbyi uko ari batanu reka ndabwiye ikintu kiriko arakora konsere ziwe kandi n'umuntu apana nuko yaje ingozi yavuye ingozi nk'imbobo agarutse nk'umustar so ikibazo kurambaza sinzi wo kumwizera cyane yuko atashobora gukora igiteramo nkawe nkakirikwa kuzuza abantu mbona utegura kurambaza kiriko arakora amakonseri Burundi aba nuko ikiza cinjiyemo gusa mugabo chaque vendredi niwo musani novuga yuko akora ibiteramo byinshi tutangure kuri kubaske chaque vendredi yategereza gukora ibiteramo urumva so sinzi uri kurambaza nka piège cyane nuvuga yuko utamwizera moi nanje kugato kiwanje ndizera ko umuntu wese muri band basha gukora ibiteramo ciwe akinjiza n'abantu benshi of course muri CEO wa Bounty Boy nihagarikiye kandi turazi neza yuko indirimbo kenshi zirisohoke muri ndakwinjiriza ari ikintu cyateye imari mu benshi bamwe babyakira ukundi indirimbo kiriko yo gusohora story yavuze mu muntu baririmbye kumbure muzi anazwi aramutaginga ukuntu abantu baravuga ati why kiriko akoze ikintu ibi nka CEO ikintu mwacakiye nacakiriye uko yakoze ibikenewe kiri gusa umwana no mu majambo aririmba namwe nyene baba nk'abashonese birabasiga fo arafite ubwenge bwiwe twe turamugorora turamwereka inzira camwo tout simplement ivyo yo baragize byose kuri jewe nk'umusiyo nta mafuti arimo kuko yavuze kiri ku mutima kandi tuze turarega kuba aba hypocrite tuze turavuga ikintu kiri ku mutima ugiserure kuko niwa gumana kijya kintu kize gutera inzigo kigiriki tureke hypocrisie tuze turavuga kijya kintu cyose kitubakiye ku mutima niba nizera yuko we yavuze byari bimubakiye ku mutima kandi ubu nizera yuko afisa amahoro mu mutima wiwe kandi nta mutima mubi yabivuganye kuko we niwankoshereza ama niduhura nkagutwenga ngakwereka munani nziko mfise inzigo ndafite inzigo ntabikubwiye nzoba ndi mu hypocrite kuko muri Bantu Boy ikintu twigisha na twese ni kutaba aba hypocrite iyo ufise ikintu nabanye ndashobora kuba ndabakosheje mugabo baraza bakambira ku ruhande ebana ya kintu wavuze sico je byambabaje so bijya bintu kandi iyo histoire sinshaka tubigarukako ivyo yavuze yabivuze muri iyi ndirimbo iyi histoire so nta mpamvu yo kubigaruka tuguma tubigaruka ivyo yavuze yarabivuze histoire yarabaye clair hama n'umuntu ashaka kubeshuza iyo nkuru azoze nkuko yagiye kubivuga ku radio azoze nawe nyene abibeshuze ku radio kubera ko abantu bataza kubibeshuza ku radio hari impamvu hariyo impamvu kuko sinibaza yuko umwana ajye umuntu atibagira n'umwana
n'umwana nimba yaravuze bijya bintu akabishira no mu ndirimbo amujya muntu nawe yoba yaratagenze cyane iki azogende ku radio abeshuze ijya nkuru cyane yeskize tout simplement gusaba imbabazi n'ibintu bisanzwe sana natwe turakosha tugasaba imbabazi Imana nimba tukiriho no kubw'Imana kubw'imbabazi z'Imana nuko uno munsi nkora amakosa ngasaba Imana imbabazi ikanyongereza indi minsi yo kubaho pourquoi udashobora kuvuga ati OK j'ai déconné c'est normal j'avais pas de l'argent à l'époque sinzi ibiki nari bize nkuko baba babivuga ukamutahurisha umwana nuko bose shaka kwinjira muri iyo nkuru izikiriku n'abavuga ngo byarabaye yaravuze izo nkuru zose so nimba hari umuntu yumva yuko iyo nkuru ari y'ububeshi azogende ayibeshuze ku radio ara action yabaye ngaha imbere kuri stage juste uri kuririmba kandi turavuga amajambo akomeye cyane washima yakoze ku benshi aba majambo kumbure bamwe bayumvise aho bagerageje gusigura neza bakora aririmba abandi bantu barakomeza mu ririmbyi bamuvuga imbere ya mane ukora promoting umuririmbi vuga concert ya Bantu Boy kuno yabaye nziza reka go promoting uyo muntu navyo dushaka kumenya ngaha s'il te plaît vuga ukuntu concert yabaye ngo umengo rukura tubaza ngo ujya muntu baguma bavuga ujya mu nikangaye bavuga umuntu adahari kenshi amakonsera ngaye aba bavuga umuntu abadahari kenshi no baza bajya babivuze nishaka kumbaza jewe moi j'en sais rien vuga concert yaba twabonye ko concert yabaye neza abantu babuzuye iki reka kumbaza ngo abantu bagume bavuga iki no s'il te plaît. By the way, big up sana Bifizo. Thank you arakuvuga uko reka go promoting muze murareka go promoting ivyo mu promoting muze muravuga ibintu byabaye para kuzana ibindi ukura vanga inkuru niba ari cyo ari byabaye byabagenda ubabaze rero baje kubera ko rukuza kubimbaze cyane ariko ndaririmba abandi nabo bakora genda ubaze kubera ko mavuze ukuntu bivara Nahama utundi kibazo nari mfise sindahishatse kubigaruka ko cyane ariko kiriko twese turabizi ko yabuze umuvyeyi wiwe nimba utaje gwihishwa ariko hari amakuru yadushikiriye ko ushobora kuba utahashitse imvo yabaye yihe kugira ntuwashike mu gihe wowe umufata nk'umwana wiwawe mana mvuga concert man turiga kuvuga concert nimuvuge réussite yi concert nimureka kutubaziba muko muradusubiza inyuma s'il vous plaît na yandi makesho mfise ko basi no nimubaze concert yabaye koga hapana kudusubiza kandi ku nkuru zabaye le passé c'est du passé s'il vous plaît muze muramenya inkuru mubaza voilà nkiyo ni question ya bien pana kusubira kwa kiruku yarabiririmvye ushaka kumubabaza kandi ariko nabisabye imbabazi ndavuga sishatse kubigaruka qu'est-ce qui te dit ngo kubera ntabaye uko ndamutunze uramaze kumbaza uramaze kunshimira ukuntu ugenda mutunze ariko nimba uremeye ko kutahaba ça veut dire quoi kutahaba umugore wanje habaye sije muntu wana si umuryango wa Bantu Boy ujya habaye si ega nijewe umva uyu intumwa yaje ntaji intumwa man uyu umwana wanje ego n'umwana wanje kutahaba uyu ni Fizo Muna chizo stories amashira hamwe ya support ze kino gikoramo cyangwa no tour akaraka abantu batukira cyangwa ibyo mnantia kiu oreka dushimire sizi ko mubanye bando yari hajyanye yari bando yiki yari Volcano reka dushimire Tokyo Business Center yaduhaye umutayi munini ya cyane reka dushimire na Sokabu kadushimire hariyo Sokabu hariyo Tokyo Business Center hariyo abaduhaye amamodoka ko nibo basponsorije kandi basponsorije ingendo zose tuzokora mu ntara niya wasamani wanachanganya Wanga sina bebaga magari Volcano big up kuko yaduhaye sponsor yo turuna mu ntara zose hariyo Fungus hariyo Easy Print hariyo BETV
hariho kubona bicangana hariyo agence kenshi ni agence yoringurira amatike iyo nshaka kuva mu Butaliyano nza ngaha cyangwa mvuye ngaha nja mu Butaliyano cyangwa ngiye muri Europe nayo yaduterereye hariya n'abandi bataranatwishyura mugabo j'espère bien yuko iki kintu kizotuma batwishyura vuba hariya n'abandi twakoranye imyaka twagiye kubasaba sponsor barayitwima murabizi kandi murabazi societe ikomeye cyane hano mu gihugu inkumbure akabazo ka nyuma kuri jewe umuntu arakunda kuvuga ati ndafise umwidoli w'iwanje nkurikirana wewe Leonard Niyomwungere umufata gute umuririmbyi w'Uburundi iki ni ikiganiro cya Leonard Niyomwungere cyangwa n'icyaha ariko mukiza ntimwatubwiye ati hari ibyo murekure n'ibyo mutarekurira nenda kubaje iki ni ikiganiro cya Niyomwungere cyane ariko turiko turaganira ndakubajije turiko turaganira aha mwakoranije n'abandi s'il te plaît akabazo ka nyuma ni igiki mwoba mwaneguye muri iyi concert muvuga ati concert ikurikira tuzogerageza ngasubireko ikintu twaneguye ngira nakivuze surtout umuyaga nkuba kandi si ubwa mbere tuza gukorera ku gatwi iwanjye si ubwa mbere tuza gukorera ngaha surtout ngaha nyina kandi tukamaze kuhakorera niho nahuriye na Kiriku kwanza nta hantu maze gukorera kenshi concert mugabo ikibazo kiguma cyari cyakindi nyine mugabo je nibagiye yuko yoba ari sabotage yo ngaho mugabo nasanze atari sabotage province ya Ngozi amatara na power nyinshi ifise bo sinzi ko ari ivyuma mugabo sino kwibaza yuko ibi vyuma byotuma amatara atagira mugabo kibazo ikintu je negura kandi zo kwa manegura kibazo cy'amatara ngani problem urazi uri muri mudi ukora ririmba amabikaca bicika denku cyo ni kibazo kinini sino ibindi byose byawe bimeze neza malgré ayo manuze twabikoze kandi manishini kumureka kaswali kawudushi tukamalizia kabisa ngwera hizo uyise izina rishasha no musiki concert yawe ngo izina niwe wagihaye cyangwa hariho ajyagirira je nta zina nihaye atari Fariaz abantu nibo bama amazina menshi urumva abantu barama amazina hari abantu babimbwiye tiye bana ifo kurivuga kuko tugufata kuko uravye ibihe watanguriye kugeza n'ubone natuvyara ducanze nituzi ukuntu bikora nituzi ko usenga imana y'ikure nituzi ko korana na satani nituzi ko cyangwa yo bakorana n'imana niba ari imana senga y'ukuri natwe tuzomugwa inyuma ariko ikibazo kindi ni arakorana na satani nibyo dushaka kumenya cyane arakorana na Freemason yarinjiye muri Freemasonry cyane ibiki urumva niba vuti wewe uri gitutu kuko igitutu ntushobora kugifata ko igihe watanguriye kugeza n'ubu twebwe turabafana ba mugabo biraturenga cyambye wewe kuno munsi igitutu uri mutamenyeye voilà ko Maria Pakiri jiki kudafite akabazo Kiriku iyo style yawe y'umushatsi ku ishuri turi muri vacances ariko vacances mu gihe nazo ndabikura mwete Merci beaucoup turashimye cyane kero mwaduhaye abayamalize mboko nabagati we nurabaza nawe yashotse cyane shosho ya kwasiyo
iyo ndirimbo nshasha muri kumwe mwese ni nka lounge canke muzofata uwundi mwanya muyishira ahagaragara canke bayishiye ku mugaragaro ngaho Ngozi? bashaka kwishyura icyo kibazo twagiye nguma kuvuga gusa uri wese ashaka kutwishyura. hari indirimbo zibiri nshasha maze lounge ngaha nyene yo mwicuzi yo mu kokota yabivutse karagakimanye karatwaje tubatanye kandi nibaje yuko tumaze kwiririmba hajya irwe indirimbo uba hari abantu benshi bafashe amavideo kuri telefone sivyo c'est-à-dire que tuvuga yuko indirimbo deja ndabona ariko nibaje yuko management watangalia siku maalum ya kuachia sasa hivi watu kuki Kirundi bakoje mu Kirundi nibaze yuko bateguye umunsi wo gusohora indirimbo twebwe dusanzwe dufise indirimbo nyinshi muri Bantu Boy. Ikintu kimwe abantu batazi ku gatu kiwanje noba ikikoko cankunze gaye soja mwijuru jewe ku bwanje n'indirimbo mfise nshasha tukazirushanwa na 20 urumva uyu afise indirimbo zishika nka 10 uyu afise nka 10 uyu afise nka 15 uyu wewe ni kidemo umva we yaguma yandika so si turiko turihaya mugabo je ndashobora kwicara kuko jewe ushaka guprepara album yanje zo kwicara nduhuke zosubira gusohora album yanje irinzi soka zosubira gusohora indirimbo muri 2022 shaka gusohora album ya double CD bronze fise kuri album nk'indirimbo zishika nka 22 bronze so indirimbo ni juste yuko abafana badusabye okay twarabonye ko mwasohoye Suguwa c'est bien mwarabikoze neza itutu mugabo yari muri gahunda yo gusohoka kuko ari indirimbo ya Double J igiye gusohoka vuba video igiye gusohoka vuba ni ya Kiriku ijya twaririmbye hajya video yaraheze n'uyu video yaraheze ama ni twaririmbye kokota iri muri gahunda tuzosora avant audio irashobora gusohoka mardi cyangwa mercredi ama achaza video ya Dramati. Izo ni gahunda dufise. Hari indirimbo ya Kiriku featuring Various, hari indirimbo yiwe, hari indirimbo ya Dramati igiye gusohoka vuba, hari indirimbo turi kumwe twese ijya mu mvise hajya kokota tunawakokota umuririmbyi wari wese akari muri Bantu Boy aremerewe kuza gusaba yuko yobana na mu bitero ego nuko gusa kenshi hari abari bari sanse go performinga ngabo bacerewe sinzi ko izo banyoye bacerewe kuko twahagurutse nka sambiri hari abandi baje aho twateguye yuko buri sambiri baje nko masayina kandi sunu musi gusa n'abandi basani n'abandi bantu akora comedy muzobabona mu zindi ntara Imana idufashije bakatukemera muri zo ntara yego bakubwiye ubwire classement y'abana bahungu bawe donc ukuntu bashoboye akazi bahamagaye ndavuga ko kuririmba wohera kuri indi ugahereza kuri indi nohera kuri bose kuko bose bari muri Bantu Boy ego ko muri Bantu Boy nta muntu mubovu arimo gira nawe wenyene umutima wawe nabaye competition na competition bamo nimba bose bari muri Bantu Boy kuvuga yuko bose bashoboye nani mubovu ninda adashoboye muri kugatoki wawe kuri opinion yo ninda ubona ko adashoboye muri Bantu Boy uko imeze gusina babanganye babanganye ntaba bari ku rugero je ndakubaje keso ninda adashoboye kuba batanganya twese turaririmba sivyo turazi kuririmba ariko ntitunganye vuba turaririmba twese
twese turasangira mikro, akazi kacu no gufata mikro, ariko turirimba neza ariko ntitunganye. Donc turi kuri établissement imwe, turi muri récréation, mugabo ifirimbi ivuze mwese yinjira muri classe, ariko twese turi abanyeshuri, twese turiga ariko ntitunganye ubwenge. Voilà. Malgré la situation y'igihugu muri plan yiwanyu inyuma ya Ngozi hakurikiye ihe ntara bizavana na autorisation kuko n'ubu turacyasaba autorisation. Ego nga migambi yacu nuko jya muri zo ntara zose twavuze. Ego abo baririmbyi banyu bafite amakontra ari renouvelable cyangwa imyenda karemino? Iyo ni secret ya Bantu Boy nishaka kumenya. Mbe uri umujournaliste baguhemba ngahe? Nanje peso. Voilà. Umuresa bafite secret. Voilà. Okay. Boy. Igiswahili kuri cyane kuririmba cyane mu Burundi. Oh. Kuvuga ikirundi uri umurundi ari abakongomane bavuga ikirundi kurusha ururimi si kuvuga ururimi sigo rugupresenta yuko uri umuntu kanaka. No, ndashaka kuba mvuga igifaransa, ndi umufaransa kandi wowe uravuga igifaransa, wowe uri umufaransa. Nawe Igiswahili ndakivuga, ndi umutanzania kubera gutamba indirimbo zanje nyinshi ni z'Igiswahili. Uri petit frère man, n'umuryango direct wiwanje ba papa baravuka. Voilà. Kandi na ba mama barafisi sana kuno kera barongora, urazi kera bashaka ko imari ziguma mu muryango. Mama wiwe na mama wanje ari isano bafitana. Ama papa wanje na zamani tena ni hivi balikuwa kama na tabia za Barabu, mali zibakibakie hizi siendi mbali.